Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira umukuru w'inama nshinga amateka hamenyesha ko biro y'ubwo rwego yakurikije ingingo ngenderwa ko mu kwemerera umugwi mushasha n'uburongozi bushasha ku bashinga amateka mu gambwe senere bari mu nama nshinga amateka ngo kubona umukuru w'inama nshinga amateka rero yemeza ashigwaho ryo mugwi mushasha ngo byahonyanze uduce twa 50 na 52 twingingo ngendegwa ko reglement d'ordre intérieur digenga inama nshinga amateka bivugwa na Tasianse bomana umunyepolitike umugambwe iprona eka no mugambwe Kodebu bakaba bagize ico bashikiriza kubijanye n'ishigwa mu ngiro y'umugwi mushasha washinga amateka bava mu mugambwe CNL imiryango 13 igiye kwimugwa mu kibanza kizokubakwamwo ikivuko ca Rumonge byashikijwe mu nama shikiranganji yakoranye mu ndwi irangiye ido nido ryano makuru ni mukanya sangwi kazi Dase kwa haikaze murano makuru tuyahera mu bijanye na politike umukuru w'inama nshinga amateka amenyesha ko biro y'ubwo rwego yakurikije ingingo ngenderwa ko mu kwemera umugwe mushasha n'umurongozi bushasha bw'abashinga amateka bava mu mugambwe CNL bari mu nama nshinga amateka wikete ryo kuwa 25 kwezi kwa gatandatu guheze cyarungikiwe abashinga amateka 18 bavuga ko amategeko yahonyanze Gelaze Daniel Ndabirabe ababwira ko inama nshinga amateka idafise ububasha bwo kwinjira mu itunganywa ry'imigambwe canke gukora ikintu na kimwe kubiri mu bubasha bw'abajejwe intwaro canke ubutungane kubona umukuru w'inama nshinga amateka yemeza ashigwaho ry'umugwi w'abamushasha washinga amateka b'umugambwe senere n'uburongozi bushasha ngo byahonyanze uduce twa 50 na 52 kingingo ngenderwa ko règlement intérieur digenga inama nshinga amateka bivugwa na Tasianse bomana umunyepolitike w'umugambwe iprona abona ko ibyabaye bisa nibitesha agateka ubwo rwego bwiwe sentare ntahinyuzwa y'u Burundi irakwiye kunyarutsa urubanza ruri imbere rujanye n'ukutumvikana kurangwa umugambwe senere tumukurikire mu nama nshinga amateka aribo bitwa ko batora amategeko bubahuka bagashiraho umugorongowe n'abantu bari muri abo bakoreshejwe n'ubutegetsi kugira basambura umugambwe senere nikigaragaza yuko ari intumbero y'ubutegetsi hariho amategeko agenga ingene inama nshinga amateka ikora ayo nayo aratomoye neza ishigwaho ry'abarongoye umugwi rigirwa n'abashinga amateka bonyene uwo mugwi nibo baheza bagatora ubaserukira bakamurungikira ibiro by'inama nshinga amateka abo bashinga amateka rero uko nabibonye ni 13 kuri 32 bagize umugwi w'abashinga amateka ba senere murumva naho bari gufata igitigiri ntigikwiye kugira ngo inama nshinga amateka bayite mu mutego w'itegeko none mwumva ivyo vyoshoboka gute ni ibintu byo kugira nkana byo guhonyanga amategeko kandi ari bo bategerezwa kuyubahiriza kuko nibo banayatora na cane cane itegeko rigenga ingene iyo nama nshinga amateka nyene ikora ni ibintu bibabaje kandi binateye n'isuri musabiki nuko urubanza rwashikirijwe ico gisata kijejwe imanza za leta muri sentare ntahinyuzwa uburanishwa mu ntayiciyese kuko atari kurondera kwiteza utunyoni ntamvo nimwe yotuma urwo rubanza rutaraburanishwa kuko nugusoma ivyanditse mbega mu mategeko agenga umugambwe ikoraniro rituma ko nande rijamwo bande si ibintu rero urinda gusoma amategeko ahanitse utsoma ibitabo bindi ivyo naho uhejeje kuraba ko urwo rubanza barushingishije babifitiye ububasha nawe urushira mu ntara y'icese mu ndwi zibiri kuba gwaheze ukwicamwo imigwi biriko bishikira abashinga amateka b'umugambwe CNL ngo ni ingaruka mbi y'ugucanamwo kumaze imisi kwibonekeza muri uyo mugambwe
umukuru umugambwe Kodebu avuga ko ivyo bikora cyane kuba batoye bakanatakaza inguvu zo kubakorera. Kefa Nibizi asanga ihindagurika ry'uburongozi no guhindura uko umugwi w'abashinga amateka ba senera umeze hatari byo byihutirwa muri iki gihe kuko badasenyeye ku mugozi umwe bazotakaza n'inguvu zo gukorera abanyagihugu. Tumukurikire. Ibintu byo kwicamwo ibice tumaze iminsi tubona mu mugwi w'abashinga amateka w'umugambwe senere ni ingaruka mbi yo kutumvikana kumaze iminsi kwibonekeza umugambwe. Izo navyo biraheza bikagira ingaruka mbi ku benegihugu babatoye kuko aho kubatunganiriza usanga kubashira inguvu muri ivyo vyo gucanamwo bigatuma kandi batakaza inguvu zo gushobora gukorera abenegihugu. Ku bwacu tubona yuko mu gihe abashinga amateka bose bitirirwa umugambwe umwe senere kandi turiko turasozera ikiringo batorewe ntivyari vyihuta yuko bahindura uburongozi bw'uyo mugwi kuko bigaragara yuko biriko biratuma bagira ingorane mu buryo bariko barakora. Twibutsa yuko uko gucanamwo atamugwi n'umwe uzobironkamwo inyungu, mbere n'abibaza yuko boba bafise ababashigikiye bazosanga mu misi iza abenegihugu babakuyeko umutima hanyuma ntibasubire kwizigirwa mu matora akwirikira. Tubasaba rero yuko boshishikara basenyera ku mugozi umwe kugira ngo bashobore gukorera abenegihugu babatoye kandi bikunde yuko bagumana ijunja muri politike y'igihugu, bikunde yuko bagumana icizere mu benegihugu. Mujanye no kwiyunguruza naho kurekurira amapikipiki n'amabajaje mu mabarabara ngo bisubire gushika mu gisagara hagati ngo si vyubu. Umushikiranganje intoro hagati mu gihugu asigura ko ari kibazo c'umutekano atari kibazo cyo kwiyunguruza. Mu kiganiro caremeshejwe mu ntara y'Amakamba ku munsi wa gatanu, Martin Niteretse yamenyesheje ko amasanganya n'ibindi vyaha byagabanutse cyane kuva ingingo yo kubashira mu tundi turere ifashwe. Tumukurikire. Ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaje mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura, ingingo yaje twisunze ivy'icifuzo c'inyamiramabi mu gipolisi ko batubwira ibiharuro y'amasanganya vy'ingorane zibera mu gisagara ca Bujumbura hagati zivuye kuri abagendesha amapikipiki baca amafaranga n'amabajaje. Baraduha ibiharuro vy'ivyaha bikorwa ku munsi bisunze amaraporo begeranya. Baca basaba yuko aba bantu batosubira gukorera hagati mu gisagara ko bashira muri rya micungararo bashizwemo. Iki rero ni igikorwa c'ubuhinga, kandi cazanye umusaruro ko turiko turaraba ivyaha vyakorwa n'iyo migwi cyangwa abantu bishimikiza cyangwa bisunga iyo migwi yo batwara abantu mu gisagara ca Bujumbura byaragabanutse ku rugero rushimishije cyane. Kira noneho rero uno munsi nitwovuga ko umuntu yoca afata iyo ngingo kubera ibiturimwo usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo kitabonetse ku rugero ruhagije, kuko turiko turaraba nizo moto nyene nayo mabajaji kugira shike mu gisagara ntazokoresha amazi, azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora turiko dushira inguvu cyane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi, abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi, kuko byuko amapikipiki n'amabajaji dusubira mu gisagara ca Bujumbura si kibazo cyo kwiyunguruza, ni kibazo cy'umutekano bivanye nuko inyamiramabi zatweretse ibibazo kungere. Imiryango 13 nizo kwimugwa mu kibanza kizokubakwamwo ikivuko ca Rumonge byashikizwe mu nama shikiranganje yakoranye mu ndwi irangiye. Jaume Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta akamenyesheje ko umugambi wo kubaka ikivuko ca Rumonge ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Tumukurikire. Kwigenekezo ryandwi ruhuma mwaka wa 2024 inama shikiranganje yarihweje integuro y'itegeko ritangaza ko ikibanza kizokubakamwo ikivuko ca Rumonge ikenewe ku nyungu rusangi. Mu vy'inama shikiranganje yashikirije ico gihe harimwo
gushiraho umugwi mpuzabushikiranganje w'abahinga wosuzuma ibi bikurikira. Bwa mbere igitigiri nyaco c'imiryango iri muri ico kibanza. Bwa kabiri gusuzuma ko imiryango iri nyuma y'imetero 150 kuva ku kiyaga Tanganyika. Nkuko amategeko y'igihugu abitegeka, iyo miryango ko ishika 13 ihari yategerezwa kuva muri ico kibanza atakirize gusabwa. Ariko amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi ni banki y'isi yose mu bijanye no kuronsa uburyo uwo mugambi ategekanya ko abo uwo mugambi uzokora ko bo kwimugwa hakurikijwe ivyo banki y'isi yose yisunga mu gukingira ibidukikije n'imibano mu gihe ariyo yatanze uburyo bwo kurangura umugambi. Urwandiko rusaba rero ko leta yo kwemera ko iyo miryango 13 yo kwimugwa. Uburyo bwo kuyimura bukazova muri uwo mugambi ushigikiwe n'Ibanki y'Isi Yose. Inama shikiranganje yaremeye ico cimviro. Iyo nama shikiranganje kandi yarizeyongera iremeza umugambi wo gutunganya neza imitumba 71 kugira ngo ushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Iyo mitumba ikazoba iri ku igenewe uwo mugambi ukazotwara amafaranga hagera ku miliyoni 70 z'amadolari y'abanyamerika nk'uko umunyamabanga wa leta abandanya abishikiriza tumukurikire. Mbere y'uwo mugambi gutunganya imitumba ihanamye kugira ngo isi ntibandanye itituka kuko bica bigira ingaruka ku mibereho y'imiryango cyane ya mikoro make. Muri uwo mugambi abenegihugu bazokongererezwa ubumenyi n'ubushobozi bwo kwitegura no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe cyane imyuzurira, imisozi yururuka, uruzuba n'ibindi. Uburyo bugenewe uwo mugambi ni miliyoni 70 z'amadolari y'abanyamerika. 50 zizotangwa ni banki y'isi yose, 20 nazo zizotangwa n'ikigega kijejwe ibidukikije ku isi. Uwo mugambi uzorangurwa mu ntara ndwi arizo Cibitoki, Gitega, Kirundo, Kayanza, Bujumbura, Muyinga na Bururi. Mitumbi hanamye igera ku 71 ikaba ariyo yatowe kuzotunganywa. Inama shikiranganje imaze gutya no hino umugambi yarawemeje ikisaba ko imikobeko yaciwe ozirasiburwa kandi ko uwo mugambi bibaye ngombwa wo kwinjizwa mu migabo y'igihugu. Ningaha rero amakuru twe twabateguriye cyarangirira ndabashimire mwese mwariko murakurikira mugiriwe byiza aho muherereye naho gutaha.